tugomba turangize urukurikirane rw'inyigisho tumazemo igihe tuvuga ibijanye no kuzuka kw'ivyacu vyapfuye. Kuzuka kw'ivyacu vyapfuye, the resurrection of the dead things. Uyu munsi ngomba ndangize mvuga ibindi bintu bindi mu vyo hari ivyo tumaze kwiga, twarabonye kumwe ivyacu bishobora gusubira kuba bizima. Twaraboneye hamwe ukungene atampamvu yuko umuntu yihebura yirande yuko ivyiwe vyaheze, Imana itaravuga ngo vyaraheze ntibirahera. Nubwo abantu bokubwira ko bidakunda, Imana itaravuga ko bidakunda, nta mpamvu yuko wizera abantu. Ibidashobokera abana b'abantu, ijambo ry'Imana tubwira ngo bishobokera Imana. Abavyize numva amene ya muri kiro kibanza. Aho niho dukeneye kuba, aho niho dukeneye gushingwa, guterekwa. Aho conscience zacu ziguma zizi neza. Watwigishe ku gatanu yavuze ibijanye no kwibuka iyo Mana ivuga, iyo Mana gusezeranira, nkuko ijambo ry'Imana bitubwira mu Baroma 4 ngo mu nyonga ziyo yizeye. Igihe Imana ikubwira ico yakubwiye, iki kintu ndashaka ucumve, si umuntu yabikubwiye, ni Imana yabikubwiye. Iyo Mana Bibiliya ivuga ngo ni Imana ishobora kuzura abafuye, ihamagara ibitariho nk'ibiriho. Ini jambo rivuga ngo ihamagara ibitariho bigaca bibaho. Nta kintu na kimwe cyayinaniye, nta kintu na kimwe cyamananiza kuri yo. Gusa uyu munsi hari ahandi hantu nkeneye ko dushika turangiza urukurikirane rw'inyigisho, ariko kandi akubwire yuko turi mu mwaka wo kugendererwa n'ijuru. Naho twaduhejeje ku kwezi kuzuka kw'ivyacu vyapfuye, suko Imana yugaye umuryango, ahubwo nyabona uko Imana yawuguruye. Hari ivyo umaze kubona, hari n'ibindi uzobona, hari n'ibindi uzokomeza kubona. Umva amene yanyu muri kiro kibanza. Ico nico kidutuma tutabaho nk'abandi, ico nico kidutuma tutiyumvira nk'abandi, ico nico kidutuma igihe cyose tutihebura. Birivuga ngo ntimukihebure nk'ababandi atavyizigiro bafise. Twebwe turafise ivyizigiro, ivyizigiro vyacu biri ku Mana. Umva amene yanyu muri kiro kibanza yuko ni Imana ishobora kuzura ivyapfuye kandi ihamagara ibitariho nk'ibiriho. Amen. Uyu munsi ndabaganiriza ku bijanye no kuzuka kw'ivyapfuye mu buryo bwaho Imana ishobora kubireka bigapfa, mugabo kugira ngo yiheshe icobahiro. Nivyo ibipfa vyose si Imana ibiri responsable yavyo. Ibigenda nabi vyose ku buzima bwacu si Imana iba iri responsable yavyo. Mugabo nimba turi abantu b'Imana, uri responsable wese kuri vyo, Imana yashobora kumureka, kuko ibizi neza yuko inyuma yo gukora ivyazokora, Imana izokwesha icubahiro mu buryo abana abantu badashobora gutahura. Biba vyose Imana bibibona. Igihe Satani abwira Imana yuko agiye kugerageza Yobu, Imana yabimwemereye. Iki ni gicapo ciza cibiba mu buzima bwacu. Ivyaba kuri Yobu Imana yarabibona. Yobu ariko arabura abana, Imana yarabibona. Mugabo Imana yabona gusa kubura abana kwa Yobu, Imana yabona ugushumbushwa kwa Yobu. Imana yarabona ukungene ubuso bwiwe buzohera. Mugabo Imana ari yagarukiriza ngaho. Uyu munsi ko turavuga kuzuka kw'ivyapfuye, ndashaka twafebrise mu buzima bwacu. Mugabo yarashoboza kubivuga neza. Urubundi iyo tuko turavuga urupfu abantu bazi ko nico kintu cyanyuma kirangiza ibintu. Nico bavuga abarundi ngo iyo serufu yaje ngo se miti ntakora. Ngoma nkosoro umugani gatoya kuri twebwe abizera, iyo serufu yaje Imana izuri vyapfuye irashoboye gukora. Tukibona yuko urupfu arico kintu cyanyuma kituma vyose birangira, hari ahantu kwizera kwacu kudashobora gukora. Kugira ukwizera kwawe kube opérationnel, biragusaba yuko hagera ahantu kijya kintu udasubira kukibona nk'ikintu gikomeye cyane,
nk'ikintu gihambaye cyane, nk'ikintu gifite ubushobozi cyane, nk'ikintu kidasanzwe, ahubwo utangura kugikengera. Icyatumye Dawidi yica Goliyati nuko yabaje gukengera ubunini abandi bariko baraha agaciro. Goliyati ukimubona nka Goliyati ashobora kuba ingwara, Goliyati ashobora kuba urugo rwawe rutariko ruraba neza uko wabishaka, Goliyati ashobora kuba kumbure amamenasi avote mufise, Goliyati wawe ashobora kuba ubukene, Goliyati wawe ashobora kuba ikibazo ufise mu buzima bwiwawe, ariko ukikibona mu bunini bwacu, ukwizera kwawe kurashoboye kugira intege nke. Icyatuma Aburahamu nubwo imyaka yiyongera, urazi abandi uko imyaka igenda iby'Imana babwiye bitariko biraba, niko kwizera kwabo kugabanuka, naho womengo amashanse ari gutuma ico kintu kiba ariko aragabanuka. Mugabo ko siko Imana ikora. Shaka nibusa umuntu ari muri kiro kibanza, umwanya w'Imana n'umwanya w'abantu sico kimwe. Imana ntiraba imyanya, no umviriza, Imana ntiraba imyaka uko twebwe tuyiharura. Imyaka umwaka kwizwe n'amezi 12 ugizwe n'imisi 365. Suko Imana ibona ibintu. Imana iri hanze y'umwanya. Nico cyatumye Aburahamu uko imyaka yagenda biritubwira ngo ntiyaba umunyantege nke mu kwizera. Mugabo biratubwira cyatuma ataba umunyantege nke mu kwizera ngo nuko yibuka iyamusezeraniye. Iki tudashobora kukimenya, tudashobora kwibuka Imana yacu, tudashobora kwibuka imirimo. Uyu musaza kubasubiza ahantu, ndakwereke yuko imbere y'ivyo witeze ko Imana igukorera, hari ibindi yabaje gukora imbere yuko ivyo biza. Numva ameni yanyu muri kiro kibanza. Okay, Petero wa mbere igice cya 5. Niwe yasutsi ngabo za Farawo mu kiyaga gitukura, Abisirayeli barajabuka, na uyu munsi aragukiza. Uyu munsi ivyo yakoze mu minsi yaheze, mu myaka yaheze, nico gihamya cyacu uyu munsi kagishoboye kugira isakorera ubuzima bwacu. Mpameri meze neza muri kiro kibanza. Nimba yabikoreye abandi, eske twebwe nuko turi babi cyane ku buryo uyu munsi atashobora dukorera? Nimba yabikoreye n'abanyavyaha batamuzi, mbega kuri twebwe abera, twebwe abize, twebwe abamumenye, ntazorusiza. Nawe uri gituma Imana ibireka bikaba mu buzima bwacu. Ibikeneye intahe mu buzima bwacu, ibikeneye ishimwe ryanyu mu buzima bwacu. Muva ameni yanyu muri kiro kibanza. Yesu aje kusura Lazaro, biratubwira ngo abwira abigishwa be abifoboye. Ubwa mbere abwira ati tugende, umukunzi wanje Lazaro yasinziriye. Abandi ati none hari ico ahugera hose arabona ko batabitahuye. Atarababwira ngo yapfuye. Ngo mugabo ndabishimiye Imana yuko yapfuye atari yondi, kugira ngo tuze kugenda dusanga yapfuye, hama nitwahashika Imana ize kuyerekana bibatere kwizera mwebwe. Imana irakeneye ko abantu bizera Imana biciye mu buzima bwa. Nuva amenye hano hano. Uwo murongo Petero wa mbere igice 5 ku murongo w'icenda n'umurongo w'icumi. Mu mugwanyu mufise ukwizera gushikame. Ibijanye kuzwa kw'ivyacu byapfuye, it's matter of faith. Nibijanye no kwizera, mbari umuntu ari wande awe ati bijanye n'ivyawe vyapfuye, ni kibazo cyo kwizera. Si kibazo cy'ivyapfuye, ni kibazo cyo kwizera woza kugira. Mu mugwanyu mufise ukwizera gushikamye. Imana baho kwizera gushikamye. Muzi yuko imibabaro ihwanye ni yanyu isitswa kuri bene data bari mwisi. To ibiriko birakuba si we wenyene. Imibabaro duhura nayo isi uyu munsi itubabaza, abisi uyu munsi batubabaza kuko nituri abisi. Yesu yavuze ngo
muri mwisi ariko ntimurabi isi, ariko kandi ndabasengera ngo Imana ibakure mwisi, ndabasengera ngo Imana ibazigamire mwisi. Mu mugwanyi mufise ukwizera gushikamye, muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu isizwa kuri bene data bari mwisi, ntituri twenyene. Ku murongo w'10, kandi Imana igira ubuntu bwose. Ubu buntu n'uyu munsi buracyakora. Narivuze ubu buntu n'uyu munsi buracyakora. Kandi Imana igira ubuntu bwose. Petero yarazi yuko Imana igira ubuntu bwose. Impamvu yavuga no majambo, hari byari byarabaye ku buzima bwiwiwe. Petero yavuye kwaduka ngo avuge aya majambo. Petero igihe yihakana Yesu yarapfuye muri we, yarabaye devastated. He was devastated. Kwihakana uwo yabanye nawe. Nta kibi Yesu yigeze akora Petero atari vyiza mukoreye. Mugaharagera ahantu havuga ngo ntawenzi, kandi amwihakana mu gihe kubwanze kitari gikwiye kamwihakana, kuko nico gihe Yesu yarakeneye ubufasha bwabo bari kubamutera intege kubw'imibabaro yari karacamwo. Ariko aramuvuga, arabwira abantu ati ntawenzi. Arabwira abantu, arirahira ati sinzo mushaka ko uyu mugabo ni gambere ndamubonye. Ntiryari gambere, yari yaramuhamagaye ariko araroba. Uwo bavukana Andrea yari yaramutswat ingo ndakwereke wa wundi Yohana yavuga, wa wundi abahanuzi yaramuzi. Mugaragera ahantu aramwihakana. Tugarukiza ngayo dusoma Bibiliya, mugambi nshobora kubona inyuma yo kwihakana kwa Petero Yesu umubabaro Petero yasigara. Hari gihe ukora ikintu karukirogreta ubuzima bwawe bwose. Hari gihe ufata ingingo mu buzima bwawe ikakwica muri wewe. Ikirico cyabaye kuri Petero aheze kwihakana Yesu. Ntiyamwihakanye rimwe, ntiyamwihakanye kabiri, ntiyamwihakanye gatatu. Igihe cyose yavyibuka yarasubira agapfa. Muga Yesu aramenya yuko uyu muntu nubwo yapfuye, ngoma namwereke yuko ntibirangira kugupfa, hari ivyizigiro ku giti giciwe. Petero agaragara nk'uwaciwe kuko yabaye umunyantege nke. Yabona nawe baza kumukora ibyo bariko barakorera Yesu, yumva umengo sinzi. Yesu avuga ati uyu muntu arakeneye restoration. Niwe wenyene yiretse inshuro zitatu, zingana n'inshuro zitatu nyene Petero yamwihakanye. Kubisobanuye ngo inshuro yose Yesu yiyereka Petero kwari kumurestora, kwari kumwubaka, kwari kumuzurira icyari cyarapfuye muri we. Niso cyo Petero yaje akandika aya majambo ngo Imana igira ubuntu bwose. Yabivuga kuko iravuga ati none je nihakanye umwami w'abami. Yarabivuze wenyene ubwiwe ko uzomwihakana imbere y'abantu, nawe azomwihakana imbere ya data n'abamarayika. Mbere ya kwihakanwa nawe ikimbereye nuko ntoba mu birimba vy'uwo mugabo. Malgré ivyo, malgré intege nke zawe, ivyo nakoze yarabirenjeje ku ruhu rw'amazi, araza aranyiyereka, binyereka yuko anzi kandi ankunda. Haravuga ngo Imana igira ubuntu bwose. Yariko abivuga kuko hari icyo yari yarabonye. Murazi uyu munsi twemere kwandika mu Bibiliya yacu, ariko mugabo urashoye kuyandika mu buzima bw'iwabo nubwo utazoyiha abandi ngo bayisome, wowe ubwawe ukayisomera. Kuko ndibwira ko buri muntu wese arafise ibitabo muri we, arafise ivyo yoshobora kwandika vyabaye ku buzima bwiwe, vyakoretse mu buzima bwiwe. Arafise umuntu wese ingene yovuga Imana bihwanye n'ukungene yayibonye mu buzima bwiwe. Nawe ukavuga nka Petero ngo Imana igira ubuntu bwose. Ndazi ko abantu batari bake muri kino kibanza bovuga ko Imana igira ubuntu bwose kuko barabonye ubuntu bw'Imana mu buzima bwabo. Imana igira ubuntu bwose, yabahamagariye ubwiza bwayo budashira muri Kristo Yesu. Parti B, nimwaheza kubabazwa akanya gato. Havuze ngo nimwababazwa akanya gato, avuze nimwaheze, bisigura ngo ntibizorangirira mu kubabara.
si information ariko araduha yuko tugiye kubabazwa gusa, mugabo avuze iherezo ry'imibabaro yacu. Nimwaheza, ndagomba mbwira umuntu hari muri kino kibanza, ugiye guheza kubabazwa. Nimwaheza kubabazwa akanya gato, izobahingura gose ubwayo. Tushobora guhingurwa gose utaraheza kubabazwa. Uyu mubabaro ndawugereranya n'ibihe icyatewe mu ivu gicamwo. Iyo ufashe urutete rwawe rw'ikigori cyangwa rw'igiharage ukagitera, ni kuvuga ngo mu yandi majambo uracisha kirapfa. Muga muri uko gupfa, muri uko kubabazwa akanya gato, nivyo bituma ico giharage gihingurwa kigaparvena kumena isi baba gishisheko, kigaca gisohoka gifise ubundi bwiza butandukanye wagitera ubwiza utari gifise. Ikigaruka kiri conyene. Iyaba igiharage cyoshoboye kutubwira, iyaba ikigori cyoshoboye kutubwira, cyotubwira ati muri urya mwanya nariko ndababazwa, nariko ndahingurwa kugira ngo nse ntandukanye n'uwo narindi. Imana dukene dutandukanye nabo turi, nico gituma rimwe na rimwe iturekera mu bintu kanaka bitugerageza, kuko irabizi ko ibitugerageza ntibiri destine kutwica, ibyo tubabazwamwo ntibiri destine kutugirira nabi, ibyo ducamwo ntibiri kugira ngo bitwonone, ariko biraza kugira ngo biduhingure rwose tuze turabandi bantu. Izobahingura rwose ubwayo. Iri jambo guhingurwa ni ijambo ry'ikigiriki rifise insiguro mu Congereza yitwa to fix. Hakivuga ngo I will restore you, ni jambo sigo I will fix you. Gufixa ikintu kitaba gifashe neza ugasubira ukagifatisha neza. Harabana Imana igiye gufatisha intahe zabo. Ubu uri kuravuga intahe ya vyoshoboka ko abantu batovyumva, mugabo hari umuntu iyumvire nk'umuntu yahuye na Lazaro yazutse. Lazaro akamubwira ngo niwizere umwami Yesu. Muribaza yuko hari umuntu yoshobora kuba yararetse kumva iryo jambo Lazaro amubwiye, abizi neza ko Lazaro yari yarapfuye. Numva ameni yanyu muri kino kibanza. Hari umuntu inahe yiwe, iyo umuntu hayivuze gusa uca wakira igitangaza ciwawe. Tema uramuzi uyo muntu, warabonye ivyo yabaye, warabonye ivyo yaciye. Iyo abantu bakavuga ngo Imana ntibaho, nuko hari ivyo batabaracamwo. Hari umuhindi nzi, mu Buhindi urazi basenga Imana nyinshi. Umwana we yarahiye bwabushe ntoshaka kukubwira. Abaganga aramubwira ati twemerere uyu mwana tumugabanurira umubabaro, mu yandi majambo tumwice. Murazi ko kwa muganga ari gushaka kudizeta umuntu wanje arababaye kandi ashobora gukira, kubw'ivyo nta mpamvu y'ukaguma ari karababara, nimushire kurihereza ubuzima bwiwe. Ariko aravuga toya nimumaze murindire, nivyo umwana wanje yari yahiye ku rugezo, byari biteye ubwoba. Hamasa aragenda ahantu mu kimonasteri, ahamagara Imana zose azi mu Buhindi basenga. Aravuga ngo Imana, mu Mana nyinshi dusenga, iza gushobora kunkiriza umwana, iyo niyo Mana zo kwama ndiko ndavuga ubuzima bwanje bwose. Arazihamagara mu mazina yazo, nta nimwe yigeze iza kumukiriza umwana. Hajyaze hejeje zose zo basenga mu Buhindi, aribuka yuko ari Imana yindi abakizwa bahora bavuga yitwa Yesu Kristo. Nagomba kubwira ko Yesu Kristo ni Imana. Nayo arayiha karyo, aravuga ati nawe we Mana y'abakizwa sindakwizera kandi sindakuzi, mugabo mpora numva bakuvuga, nawe we ni washobora kunkiriza umwana. Ndasezeranyira isezerano ku buzima bwaje bwose busigaye zovuga wewe. Ako kanya amera nk'utwawe n'agatiro. Ya Mana y'abakizwa, ya Mana twizera, ikirazira mwiyereka, abona umuco mwinshi ahantu yarari. Ako kanya aragira ubwoba. Yesu aramubwira ngo ndi ya Mana
wahamagara y'abakizwa ni jewe nje kukubwira ko ngiye kugukiriza umwana. Ntuze kwibaza ko hari izindi mana zindi, kuko sewe singeranywa n'izindi mana. Izindi nizo mwebwe mwiremeye, ariko jewe nize muremyi w'ibiriho vyose, ndaje kugukiriza umwana. Ajugumira aravuga ati niwangiriza umwana so kuvuga ubuzima bwanje bwose. Ako kanya agiye mu bitaro batangura kumubwira ngo eta y'umwana wiwe ikiramera neza, ariko yabwiwe ati ndi Imana y'abakizwa nje kugukiriza umwana. Haheze iminsi mikeya inyama zitangura kuza ku mubiri, ubuse butangura guhera, wa mwana agarukana umubiri. Ntiyakize ku buryo yasigaranye inkovu, yarakize ku buryo Imana imusubiza umubiri yari afise imbere y'uko asha. Maze haheze iminsi umwana asohoka ibitaro, atakintu na kimwe cyo kwerekana yuko wa mwana yari yarahiye uretse amafoto bari bafise. Wa muntu aragenda harabwira abantu, haravuga ngo hari icyo nemeye, nimuze nababwire iwangiriza umwana. Ati Imana yitwa Yesu Kristo niko yambwiye. Abo nabo ntibayizera, ati ntushobora kubivuga, icyo ni gihumanya. Ati kuri mwebwe ni gihumanya, hari igihe namagara imana z'inka, imana z'izuba, imana z'ukwezi, imana zo mu kiyaga, nta nimwe yanyumvise ngo izingirize umwana. Ariko igihe nahamagara Imana y'abakizwa, yo yaranyumvise kandi irambwira ko igiye kuhiriza umwana, ngo uyu mwana wanje yakize. Abaganga ntivyabona, bari bafite ko umwana wanje atazokira, ariko iyo Mana y'abakizwa yitwa Yesu Kristo, raba ivyo yakoreye umwana wanje. Yari afise ububare, yari afise amaboite, yari afise ahantu hahurira abantu. Yaciye agenda ayahindura amashengero, ashinga intahe. Nta vyinshi yavuga, yashinga intahe avuga Imana y'abakizwa yamukirije umwana. Nimwaheza kubabazwa akanya gato, izobahingura rwose ubwayo. Urazi ikintu gihinguwe kigira ikimaze abantu. Iyi nzaba heje kuyihingura igira ikimazi abagiye kubaka ugwabo. Iyo igiti icuma kivuye guhingurwa kiza gikoreshwa igikogwa c'umumaro mu buzima bwacu, nimwaheza kubabazwa akanya gato, izobahingura rwose ubwayo, izobafixa. Petero yarabaye fixe, Petero yarabaye tuve gute re-established. Petero sinzi yarasubiye arakomezwa. Musa avuga ngo izobaremesha ibahe inkomezi. Iri jambo kuremesha ni jambo risigura to strengthen, ni jambo risigura kugirwa ubukomeye, to be made stronger. Ni kuvuga ngo uhejeje kubabazwa akanya gato, Imana ikaguhingura, nta numwe azoguhagarara imbere. Nico Petero ariko aravuga, kuko igihe Imana yaheza kumuhingura yabaye umuntu ari inébranlable, yabaye umuntu ari umviriza, umuntu badashobora guhangara. Yahanganye n'urupfu, yahanganye n'ubumuga, indwara, yahanganye uyu Petero n'abakomeye, kubera ko yari yahejeje guhingurwa rwose. Imana yakene kugira umuntu adahangagwa hano muri nose. Mugabo hariho ivyo tubwiza gucamwo, hari ibwiza gupfa mu buzima bwacu. Mugana kubwiye inkuru nziza, iyo bipfuye sivyo vya nyuma, siyo eta ya nyuma yavyo. Hari ubuzima inyuma y'urupfu. Amen. Ubuzima buri nyuma y'urupfu nubwo kugira ikigu hingurwa gose, kuremeshwa hamwe no guhabwa inkomezi. Biratahuritse? Birumvikana? Okay. Ngoma ndangirize gatoya kuri reflexion, mugabo kandi harimo na revelation ku vyabaye kuri Abrahamu.
nariyumvira ukungene Imana imaze guha umwana Aburahamu mu butama bwiwe. Imana ikizi kamubwira ngo ndashaka ufate wa mwana wawe ikinege umumpe ko ikimazi cyo koswa, mani majambo umwice ama umuturire, kuko Imana yakira imibavu. Imana yari yaramubwiye ivy'uwo mwana, ivy'iryo sezerano irarishitsa, none iraje kumbwira kandi yari yaramubwiye ati kuri uyo mwana niho uruvyaro rwawe ruzogwira. Mani majambo nzoca kuri Isaka kugira ngo ushobore kuba papa w'amahanga menshi. Mbwa Imana igashitse kamubwira ngo uyo mwana ndamukeneye. Nagerageje kuvyiyumvira kubera ko Imana iza kumubwira ngo yice umwana yamuhaye, kandi hari n'ibindi byinshi bifatanye n'iryo sezerano ryo guhabwa uwo mwana. Mugabo nza gusanga ufete hari ibintu Imana iyo turiko turagerageza mu buzima bwacu cyangwa turiko turahura n'ibintu kanaka biduhuhutisha, hari ikintu Imana ibishaka. Imana ibishaka kuraba ko twibuka yico kintu cyangwa ivyo bintu iyo vyavuye. Ubundi Imana ari ibizi yuko uyu mwana ataza gupfa. Mbwira avuga reka ndabe ko vyukuri Aburahamu azirikana neza jewe ndi azirikana neza ivyo navuganye nawe, kuko kese nagiye gusanga mu buzima bwacu biratworohera kwibagira. Imana yari ikeneye kwibutsa Aburahamu, yari ikeneye kugira ngo bice muri Aburahamu natwe ubwacu dushikire tumenye neza yuko Imana ni Imana itandukanye n'abantu. Si Imana yisubira ku, si Imana idaha agaciro ikiba yakoze. Kuza kumusaba Isaka, Imana agomba gupima mbega uyu muntu vy'ukuri arazi je wondi we. Hama ikindi ngomba ndamuhe icigwa cuko ico mvuga nico nkora kandi ico gihoraho, kuko ubundi Isaka afuye ivyo Imana ariko kuba yavuze vyari guhinduka. Ico Imana ivuze ni gihinduka. Siko muriko muranyumva? Aburahamu nawe Imana imubwiye gutyo ko yari umuntu akuze mu kwizera, biricubwira ngo nawe cyiyumviro yiyumviriye ntiyabona uwundi mwana, kuko nta Imana yaramubwiye ko azovyara abana babiri canke batatu, yaramuhaye umwe Isaka. Iryo sezerano ryonyene yari afise. Aburahamu nawe harabwatoke nimba Imana imbwiye ngo uyu mwana ndamutange, ndibwira yuko kuko kameme yarinze bivuga kapfa araza gupfa. Mugabo no nigiki kizotuma wa mwana yambwira yuko ari we azokomokamwo uruvyaro rwanje, ari we azovamwa amahanga menshi, bizoca hehe katawundi Imana yasezeraniye? Aburahamu nawe ntiyigeze yiyumvira plan B. Rimwe na rimwe tuko turiyumvira plan B, ukwizera kwacu kwagize intege nke. Guma hajyanye mu Mana ni plan A gusa, nta plan B ihari. Ku bantu uzogire plan B, mugabo ku Mana uvuge ngo reka ngira iki nibitakunda cyangwa iki. Ku Mana suko harabaza kugerageza Imana atariko nacu umukozi w'Imana yansengera bikunze ni sawa, mugabo naho bitokunda nacu nzoraba no mu buyenzi nawe nacu ni kuvomera zose nta uzi urutangura. Suko mu Mana bikora. Aburahamu raba ikene yimviriye ngo Aburahamu ajanye umwana wiwe, ngo yagiye yiyumvira yuko Imana yiwe ngo ishoboye no kuzura abapfuye cyo cyambere nubwo Isaka zoba yapfuye. Reka gupfa ni wari umuvyimba gusa, reka ndavyampifiye gatoya. Gupfa kwa Isaka kwari gucika umunyota, kuko yaragiye kumutanga ko ikimazi, ni kwari kumwica gusa, kwari kumutanga ko ikimazi cyo koswa. Ni kuvuga ngo aheze kumucumita yacagira iki, yacamuturira agasigara ari umunyota. Aburahamu nabo nyene yafatiye ngaho nyene, kuko yabona tukiko yambwiye ikimazi cyo koswa, ni kuvuga ngo araza gusha asigare ari umunyota. Mugara avuga ngo ya Mana yamusezeraniye katawundi yambwiye kandi kabitabesha, ijya Mana nyene izocifata urya munyota isubire iwegeranye, isubire iwubumbemwo umwana nka Isaka. Sivyo gusa ize kumubumba, isubire imuhumekeremwo, asubire abe Isaka
hanyuma ivyo yavuze kuri Isaka bize gushika. Niki kintu Imana yashaka. Nico gituma Aburahamu atigeze yezita. Ngoma ndangize vuga kino kintu hama dukore sensene. Imisi yose iyo ubayeho wibuka ebabwire nababandi nivyo birashika igeragezo cyose nk'ikibazo cyose kiza gifise particularité yacu ku buryo nta muntu umwe azokubwira ngo yamenyere kigeragezo. Naba mama bavyaye imvyaro 5 6 ntamenyere igise cyose cy'umwana kiza gitandukanye n'icu wa mbere kiretse Imana igize ubuntu nayo ubundi nta mama avuga ngo cenguva ndabimenyereye vraiment. Urumva bose bageze hahandi bavuga ikirundi batangura kuvuga igifaransa kuko igise n'ikimenyego niko bimeze. Siko bimeze nta numwe ashavuga ngo yamenyereye kubabazwa yamenyereye umubabaro oya. Muga hari ikintu kimwe shaka kukwibutsa kandi ngomba ndagusangiza hanyuma turangize. Nigihe ushitse ahantu ivyumviro bigatangura kuba vyinshi kugira ngo usubire kureyanima ukwizera kwawe kuza gutuma icapfuye kizuka nuko wibuka ubwa mbere na mbere. Ikibazo dufise ntitwibuka ivyo Imana dukoreye mu gihe cyahise, ariko kwibuka ivyo Imana dukoreye ni kimwe gikomeye. Genda muba ivyakozwe n'umwa igice ca 4. Hari ikintu kimwe shaka kubereka ivyakozwe n'umwa igice ca 4. Somero uhere ku murongo wa 23 tashikana ku 31 wihuta cyane. Nuko barekuwe basubira muri bagenzi babo. Iki gihe bari bafashwe barakubitwa hama ndetse bagenda banabihanikije yuko badasura kwigisha mu izina rya Yesu. Vyukuri basohotse aho hantu namaze kubabwira abantu iyo umuntu afunzwe ntasohoka uko yinjiye. Burya ikintu cyose ducamo mu buzima kirafite cyo gitwara mu buzima bwacu. Sindi ko turi kumwe. Aha basohotse mu gasho ntibasohotse bari babandi, basohotse bafise ubwoba margariko bashingiye ntayo umwami Yesu. Mugabo hari ikintu cyasubiye kubaterura mu kwizera nico ngomba gusangira namwe. Nuko barekuwe basubira muri bagenzi babo babigana ivyo abaherezi bakuru n'abakuru bababwiye vyose. Nabo bavyumvise bavuga n'ijwi rirenga babwira Imana n'umutima ubuye. Bababwiye kugira ngo babwiye amajambo ngo nimugene mukora ibikorane. Babwiye ati umviriza hanyuma sibi turabarekuye mugabo hanyuma sibi hanyuma tuzobica tubanze kubakatagura. Birashobora kuba bibabwiye nimba mwibuka ivyo bakore bamesha kabutire ngo Shadraka nivyo namwe tuzobakorera. Abaroma bamwe arabambere bafite torture ibabaza kandi kaze cyane kuruta ibindi bihugu bindi. Bari babaye torture ngaha babarekura bahigaso genda hanyuma ntibizoba ari ibi. N'umuntu akubwiye ati genda hanyuma ntibizoba ari ibi uravyuma nawe genda ugenda umeze. Bashitse babwira bari bari kumwe tumvirize batubwiye ibi nibi batubwiye ko bazodukatagura batubwiye ko bazoduturira batubwiye ko imitwe yacu bazoyikata bakayimanika mu nzira batubwiye ko bazofata imiryango yacu. Nagiye gusanga n'abakamikaze bajya abateroriste umwe wese arafise ahantu iyo bahakoze aca rekura. N'abakamikaze bati umuryango wawe nguyu muramubona amafilme n'amadocumentaire famille yabo twayifashe utavuze neza ingene mwateguye ico gitero duhera ku mugore wawe ese ho afise abana nabo nyene ce tubandaniriza ko atavuga to yani ntibagire ico mukora ku bana banje nimufubase mugiraje ati ivyawe biraba naba kabe umuntu wese nta muntu umwe nabarye bitwa ngo nibikoko kandi yemeye kuja gupfa arafise kote febre afise ahantu ukora agashikigwa. Siko bimeze nunga bababwiye ibintu umvise ko nabo nyene bashikiriwe baravuga ati none mugabo hamwe n'ibi vyose dukorike ngo baca bashira ijwi hejuru n'umutima uhuye babwira Imana. Ndashaka murabe ikintu bavuze baca ngo bavuga ngo databuja. Wow, databuja bisiwanura sovereign Lord. Wewe uri hejuru yacu, wewe waduhamagaye, wewe uzoduhemba, wewe utujejwe, wewe waduhaye umurimo. Raba ni wewe waremye ijuru n'isi
kweke batashobora kuvuga ngo mana ngo urabe ivyo batubwiye mugabura databuja niwe waremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimo vyose muriko muravyumva bariko barakuza imana yabo ashaka uri kurahura n'ivyo babwire shira imana yawe hejuru kuza imana kuri cyo kintu cyose gisa nk'iyikujijwe hejuru ubuzima bwawe mu yandi majambo bariko barubaka igicaniro ni ugushyira hejuru ni uguterura hejuru bavuze igicaniro ni andiye iri eleve iri hejuru ni kibanza un endroit eleve ahantu hejuru duga hejuru kuko utari hejuru hari ibintu ushobora guhangana navyo ku murongo wa 25 kandi wavugiye mu kanwa ka sogokuruza Dawidi bagomba tangure gukotinga amajambo y'Imana ikibazo uyu munsi dufise nta jambo ry'Imana ryabiswe mu mitima yacu ivyo ducamwo ni juste nkakuya kwa psychologue bagerageza nyene urumva nyene kugutahuza ivy'Imana tugerageza kubitahura ivy'Imana tugerageza kuvyizera muri vitandukaniro kuko ufite ivy'abantu canke ivya psychology iyo utabitahuye ntibigukorera sigeze kwabwira umugabo witwa Gaspar yaguma yirukanga ngo ni n'urutete abonye inkoko agacerukanga ati inko urumva nyene inkoko ije kunobo we yabona nyene nubwo yari umugabo akuze yabona ari urutete aba psychologue baragerageza gufasha baramwereka turutete nguru baragerageza kumutahuza mugabo capacité yiwe ntiyashobora kubitahura mugabo baragerageza bukebuke ati Gaspar watawe kuri umuntu ari gitete utari urutete ati cyane gose ati urutete n'uruhe urutete n'uru urutete ruvaga kuki urutete ruva ku kigori wowe uri kigori oya ikigori ashaka kukiga ego ati Gaspar yakize ubu yatahuye inkokije Gaspar ariruka ati Gaspar byagenze gute usubira kwibaza ko uri rutete Gaspar atoya mwamenzi nagenda vyiyumvira sanga nivyo jewe mwambwiye ko nahindutse nakirutete nacica umuntu none ijya nkoko nayo mwayumvishije yuko nakirutete sigaye ndi umuntu reka ati igituma yaje vyanyeretse ko nayo mutigeze nimaze muyifatira yo muyumvishe yuko nanze nahindutse uko niko bimeze uravyumva mugabo mu Mana ntitugerageza gutahura uragerageza kubitahura mu Mana tugerageza kwizera siriko turi kumwe ntushake mu Mana ni nabikuzotahura none ariko Imana ikubwiye ngo uzoca mu mazi ngo mugabo ntuzorengega ngo uzoca mu murengo ariko ntuzoca namwe nimugerageze mu mbwire we ivyo bintu mumva vy'ukuri wo gerageza kubitahura n'ubwenge bwawe gute woca mu muriro ntushe mugabe yatubwira Meshaka Abdenego na Shadraka barabataye mu muriro ntibigeze basha Yohana pese kiso ya nyuma yiwe barafasha mutera mu ngura amavuta ntiyahiye avayo ari wa wundi ari muzima bituma avuga ati uyu muntu n'umuyimortel ico turakora cyose nimba amavuta atashoboye kumuturira nikizoshobora kumwica bamutera mu kizinga ati azopfa nugwiwe bari bahebuye ivyo babikubwiye avuga ati reka kutobesha ivyo vyobaho mugabo ndazi yuko ari ivyo nabona ko bidashoboka mugabo Imana yerekanye mu buzima bwanje ko bishoboka ndashaka kuba ntoro nk'amajambo yo kugukonvenka mugabo jewe kubinyerekeye n'uyu munsi ngerageza kwibuka vya bindi nabona ko bidashoboka ngerageza kwibuka ya majoro nabona ko bitaza gukunda ko buca umuntu wese aratsaho hana tiri joro sinzi ko riza guca hari amasaha wavuga ati isasi zikisha kurengana ariko n'uyu munsi turiho ayo majoro yararenganye ayo masaha yararenganye ivyo bihe ntameni yanyu muri kiba ivyo bihe vyararenganye iyadufasha ukuboko ikaturenganya n'uyu munsi turayizera kishobora kuturenganya nibyo turiko turasama uyu munsi ikibazo nico gituma listen wamize hafi ibikorwa bikomeye Imana yakoreye ubuzima bwiwa ntubishire kure bikipinge hafi yawe kugize cyose cyaduka cyose wibuka nico gituma aba nabo hari cyo itari hafi yabo
mwibuke mu Baroma, ni mu Baroma ya 10 ku murongo w'umunani jo kwa yame gatoya kwavuze kuti ijambo riri hafi yawe, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera iryo tubigisha. Agakiza kari hafi yawe, kari he mu kanwa kawe. Imbere kuronderera ibindi bintu bindi by'amasolisho hanze, manzi uronderere mu kanwa kawe, manzi urondere mu mutima wawe. Nirihe Dawidi akavuga ko nabitse ijambo rya mu mutima wanje, nuko arazi ko iryo jambo n'itara rimurikira ibirenge vyiwe kugira ngo ntatsitare. Iryo jambo niryo rimushoboza gukomera. Bivuga ngo ijambo ryawe rishira imisokoro mu magufa, rikanonora imitsi. Arabizi neza. Uyu Dawidi aravuga ngo ijambo ryawe ryaravugutiwe ibiheta ngabondwi, ryarahingu. Ijambo kukuvugutiwe rivuga ngo ryarapimwe, ryaragiye mu ruganda. Imana iramenya neza ko n'ijambo n'uyu munsi ifite ubushobozi bwo kuguha ico ukeneye ku Mana. Nico bisobanuye. Tugaruke rero hahandi. Baravuga ngo ni wavugiye mu kanwa k'umusavyi wawe Dawidi. Wow. Ubivugisha muhemu yera. Murabe kano kantu bahungabanye, babamenashije cyane. Rabico bavuze uti abanyamahanga niki kibateye umuvurungano, namoko yagiriye ingingo iki ivy'ubusa. Kino kiri mu mashomba, amoko yagiriye ingingo, bafasha ama decision, bafashe ingingo, bakoze amanama. Era why do the nation rage and the people plot in vain? Gute bagiye inama mugabo byose ni ivy'ubusa, ivyo bakora byose ni ivy'ubusa uyu munsi kubuzima bwawe. Yo amen himeze gena gatoye. Amoko yagiriye ingingo ivy'ubusa, bafasha amarezo, bafashe ingingo, bafashe tugiye kubigenza guta, unaso kubandanya kora nga ubunyere contract we tugiye kuyihagari. Ivyo bakoze byose aba bantu bavuze ngo bagiriye inama, bagize ingingo, si ivy'ubusa, nubusa. Na Satani nawe nyene ivyo yateguye byose kuri wewe vuga ngo nubusa, vuga ngo ni ivy'ubusa, vuga ngo ni ivy'ubusa. Paraminuza ivyo bakoze byose ni ivy'ubusa, in vain. Abami bo mwisi batonze urugamba. Raba kino kintu bahamagara, baratonda urugamba, n'abakuru bakoraniye hamwe kugwanya uhoraho. Ukugwanya ntagwanya wewe, ukugwanya gwanya uhoraho. Wow. Kugwanya uhoraho nuwo warobanuje amavuta. Next. Kandi vy'ukuri muri iki gisagara Heroti na Pontio Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango ya Isirayeli bakoraniye kugwanya umushumba wawe yera Yesu, uwo warobanuje amavuta. Kamenda ngo ndabibutse cyatumye bandika aya majambo, nuko barazi neza yuko wewe na Kristo ntimutandukanye. Kristo n'umutwe nabura umubiri wewe. Vuga ngo turi ingingo z'umubiri wiwe. Ni kuvuga ngo ibitugize nivyo bigize umubiri we n'umutwe. Cyo gituma Sauli aja guhama ishengero, Yesu mukumereka mubwiye ngo Sauli umpamirike. Ni yari kahama Yesu, yari kahama abizera Yesu. Mugabo hagati ya Yesu n'abamwizera birivuga ngo bakomose kurume kandi ntagira isoni ndo kubita bene se. Tubumwe nawe. Ngo bashitse ivyo ukuboko kwawe n'inama yawe vyari byaragabiye byose ko bizoba. Next ku murongo 19. Kandi none mwami raba agahahirizo kabo, uhe abasavyi ba kuvuga ijambo ryawe basize amanga gose. Icyatuma basaba Imana izi nkomezi nuko vy'ukuri bari bateri febre. Next. Ukiramvuye ukuboko kwawe. Urabona ntibavuze ngo uzoramvura ukuboko kwawe, ukiramvuye. Bavuze stretch out your hand to here. N'uyu mwanya uracashowe kuramvura ukuboko kwawe ugakiza. N'uyu mwanya uracashowe kugira itakoreye ubuzima bwacu. Isi jambo ry'Imana kiratubwiye ukiramvuye ukuboko kwawe gukiza indwara. Ibimenyetso n'ibitangaza bikogwe mu izina ry'umushumba wawe yera Yesu. Ku murongo 31 bahejeje gusenga, aho bakoraniye haratigita, bose buzuzwa muhemu yera, bavuga ijambo ry'Imana
bashize amanga. Mwumvise bakomejwe no kwibuka ivy'Imana yavuze, bakomejwe no kwibuka icyo Imana yabo iri, yuko inama zose z'abantu n'izubusa ku vy'Imana, ivy'abantu byose bagerageza gushinga ingingo byose n'ivy'ubusa imbere y'Imana. Kandi Imana uyu munsi gishoboye kuramvura ukuboko kwayo, gukiza, gukora ibimenyetso n'ibitangaza. Haleluya! Maze tukuzura muhemu yera, tukabanda dukora ibikorwa Imana duhamagariye gukora. Ndangizira kubwira kino kintu, ntugashire kure ibikorwa bikomeye Imana yakoreye ubuzima bwawe. Nubwo basi we bitoba birakoreka ku buryo byo gutera guhagara no gushikama, mu Mana turemerewe kwitiza iby'abandi, kuko iby'Imana ikoreye naka nawe birashoboye kubigukora, ko naka hari icyo muhuriyeko. Muri ko muranyumva? Ntubishire kure yawe, ntukabishire kure yawe. Wumvise umuriro wagabanutse, battery yabaye faible, subira wiroshaje, ja kuri charge. Kandi mu kuvuga ivyo yakoze, amen, ibi bituma twubakwa mu kwizera kwacu. Nta muntu numwe nageze kwabwira inkuru y'umumama yigeze kumva nyene ko urumva nyene ubwiwe buheze bitewe n'ikibazo yari arimo, agenda asezera pastori wiwe, aramubwira ngo narinje kugira ngo umfashe gusezera iyo mana, kuko ivyo ndiko ndabamwe binyereka neza ko yampevye. Pastori agira ubwenge bw'Imana, amubwira ati nivyo uje kuyisezera? Ati cyane, kandi kuva uyu munsi ngiye gusura mu buzima nahoze mu kera, ngiye gusura mu vyaha. Pastor ati sawa, ntiyamwankiye, mwaramubwira okay, imbere yuko ntacu ndayibwira kuyisezeye, unyemerere tubanze tuyishimire ivyagukoreye. Wa mama ati sawa, ubwije nabyo biraza gutuma ingingo nafashe ntayifata. Inama zose wofata hari ahantu ugera zose gacika ubusa, kuko hari Imana iba yarakugejeje ku buryo nawe ukora imeze gute ngo usubire inyuma bitaza gukunda. Yona yaraza ati mfemfani nijwe ry'Imana muri jewe n'imburi y'Imana, ariko kirya gisagara nticihane ngo gikire. Imana avuga toya, reka ubwamena mbese ushaka bari daboro wewe. Imana iramuzigama, isitoma y'urufi ntaco yigeze imukoza, iramuzigama ntiyamusya, ahubwo urufi rumubera transport nziza, sumare nziza, imutwara no ku nkombe pa. Imana ati n'ubu sindahezanya nawe, imeze igiti ako kanya ikibono ubuntu, ako kanya kiramufuka. Yari kuzuba ryinshi, haize umwanya Imana kiracumisha aho nyene, abona ingene cumye, arababara ariko nawe gamana ntugira ikigongo, none kicakugize iki hayi cyakoze. Imana itagira ikigongo, arababara gose, ariko Imana gaye, Imana yazi ubwenge. Cyambwe ariko ga Yona, ubabajwe n'iki giti atana amazanga he kimaze mejeje uyu mwanya nyene. Mbega abantu banje bo bagiye kurimbuka, abo naremye mu ishusho yanje, bo wibaza ko batamba bazi ubu nyene haguruka ugende. Ataragenda, yabivuga mu ntege nke kandi akagerageza ko kudasohora ijwi. Yemwe bantu uko ni kuyani bumve ngo bihane. Hewe yavuga rimwe bakumva gatanu, agiheza kuvuga bose baramaze gutora amagunira bagiye imbere y'Imana bariko barihana. Hataraza sine nakubwiye wewe kugira imbabazi nyinshi ugateba kuraka, aka kanyuri bagiye ivyo bakoze rabura babaye. Ni kwimeze Imana yacu ni nyembabazi, ni Imana igira ubuntu bwose, ni Imana. Uravyumva? Wa mugore niyo nkuru ushaka kurangirizako, wa mugore umpasa mugateka dushimira Imana gato, kameme urafise ivyo yagukoreye. Atego ndabifise, kameme ntawe ntavyo nibuka. Wana nyene yuzuye nyine amanyama, naje gusezera Imana. Atatangura ati kandi wo bivuga. Ati sawa, ati Imana ndagushimiye, hari umunsi nigeze kuguhamagara, yego waranyitavye, kandi ico gihe umwana wanje nabona umenga agiye gupfa, ucuramukize uwo munsi.
hari igihe twagize accident nivyo yego umengo ndavyibuka hari abacitse amaguru n'amaboko je waranzigamye ndagushimiye ko yacagiye minervare warayirishe nivyo uko yavuga kimwe hazi ikindi uko yavuga kimwe hazi ikindi mu mamanyamatangura guhera ati ndagushimiye nari joro ryari ribi gose cyane vraiment ryari ribi sinarinzi ko nza gushika mu gatondo ati ndavyibuka ko naguhamagaye uwo munsi uranyiyereka umunsi uzatangura gukoroka ndagushimiye ko hari igihe umugabo wanje yakwaye arashika kure sinabona ico gukora reka nanje ndiko ndabivuga nanje nibuka ivyo yankoreye I'm not acting arabandanya ishimwe rimwe rivyara irindi hari ibibazo ngo ntufise ivy'Imana gukore uratangura bivuge gusa uzokwibuka n'ivyo utaruzi yarakomeje abivuga atangura kurira inyuma yaho aravuga ati none gamana no kuva ko nkaja hehe yaje gusezera harabwira Imana no kuva ko nkaja hehe kari wowe wankoreye ibi bintu vyose pastor amubaza ati none n'ubu tuyisezera ati manzura indire nzokubwira mu minsi iza Haleluya yakoze imirimo ikomeye yadukoreye ibihambaye ntukabishire kure yiwawe ubigumize hafi yawe bizogushoboza gutuma ivyawe vyapfuye vyongera kuba bizima mbare umuntu ari ruhande yawe tibirashoboka ko waciwe mubwira uti birashoboka ko waciwe mugabo ntiwaranduwe nimba waraciwe nivyo hari vyakuvuyeko hari vyakuwe kuri wewe hari ivyo utakibona hari vyazimanganye hari ibintu kanaka utacinjoyinga mu buzima bwawe ariko nimba waraciwe haracari ivyizigiro yuko uzokongera gusubira kunaga icari kuba kibi nuko ari kuba wararanduwe Imana igiye gusubira gutembesha gusuka kurekura imvura uzosubira gutotahara amashimwe yashika umwami w'abami uko niko Imana ivugana namwe Haleluya.